radiyo Indundi Culture ni kuri 88 n'ibice bibiri na 99 n'ibice 9 megahertz. Nitwa Ineza Kadi Merveille, nkaba ari jewe nzoba présentatrice wa kino kiganiro pour les émissions à venir. Hama au studio nkaba ntari jenyene, nkaba nabazaniye umutumire kugira ngo mumenye igituma twashatse kugira ino émission. Mbega Shinoz ça veut dire quoi? Shinoz ni iki? Hama umutumire wanje est très spécial. Sinoca ndamwakira jenyene, sinomuvuga kuko sinonka n'ivyo ndabwira. So reka tumuhe micro yipresente atubwire uwo ari we, atubwire ivyo akora n'igituma twamutumiye. Sivyo none? Ego cyane murakoze. Hello, nitwa Guillaume Muhoza, ndi umumenyeshamakuru, ndongoye ikinyamakuru Iris News. C'est un plaisir d'être ici. Ngira ngo bindi turaza kubivuga mu nyuma. Merci beaucoup. Bon, nkuko bivuze ni umutumire wacu akaba ari we directeur wa Iris News Media. Nibaza ko mwese muyizi. Ku batayizi nabo ja kuri YouTube, ja kuri website, ja kuri Google, utape Iris News and then starting kudufollowinga on every single page, kuri Facebook, kuri Instagram, partout. So let's go on. Reka dutangure n'ikiganiro cacu. Shinoz ariyo arazi mu Kirundi et elle sait mu Gifaransa. Notre cher invité, woshobora kutubwira Shinoz c'est quoi émission yabaye kubera iki? Bon, ni kibazo ciza. Ingene ivyo vyaje kugira ngo dutangure umugambi wa Shinoz nuko mu kinyamakuru cacu Iris News twari dufise ingorane yuko abakozi dukorana, abo dukoresha kenshi n'abahungu, kandi iyo ugiye kurondera abakobwa bafise ubumenyi nk'ubwo abo bahungu burondera baba bafise barahari, mugabo ikibazo bafise no kwiyemera, self confidence. So tukavuga tuti ifo yuko turonka abo dukorana, mugabo abo dukorana ni kimwe. Iris News na ka parti gatoyi ka société burundaise, no kuvuga yuko muri société nimba ico kibazo tugifite muri Iris nuko no muri société kihahari. Ifo rero yuko abigeme, ndabivuge mu mvugo yo abigeme baba empowered. Duca turatangura uwo mugambi, nivyo nako ndavuga. Twarakoze atelier dukorana n'ugwaruka, turatumira abo bigeme, turabaha ubwo bumenyi, storytelling, photography, turashirako aussi n'ikijanye na gukoresha internet tuko. Comment est-ce que uzomenya yuko ivyo bariko baraguha ari binyoma? Kuverifya bisanzwe, ntibisigura yuko uri umujournaliste, ntibisigura ko uri umumenyeshamakuru, mugabo kumenya yuko ivyo uri kurabona ari ukuri canke atari ukuri. Hama rero ku kijanye ni impamvu dushaka yuko habaho ikiganiro, nuko tubona ati ubwo butumwa ntibukwiye guherera mu bo twaformye baje 5, 6, 10. Dukeneye yuko ubwo butumwa bushikira n'abandi benshi. Rero nico gituma twaciye dukorana na Radio Culture, Indundi Culture. D'ailleurs merci beaucoup kuba baratwemereye yuko dushobora kugirana buno bufatanya bikorwa partenariat kugira ngo dushobore gushikana ijwi kure, na cyane yuko ari radio isanzwe yumvikana hose mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko muvyumvise, le but ya l'émission ni gushoboza abo bigeme kwifata mu ntoki, kumenya je ndashoboye, right? Nkuko yitwa l'émission ndashoboye, I know what I'm doing, ndazi ivyo ndiko ndakora. Mwahagaze ku kintu cha self confidence, yuko ngo kurondera aba demoiselle babishoboye birashoboka, mugabo ubaronse naho ntibizera, ntibiyemera iki. Est-ce que muri iyo formation harimwo amacours canke
ama-atelier yo kubivugako hama iyo formation yamaze umwanya ungana gute est-ce que iyo formation izogaruka canke ari ibintu vy'umunsi umwe hama tuzobandanya na emission gusa? Ikintu ca mbere kiri positive kimeze neza nuko iyo formation izogaruka, nico gituma turi ngaha, kuko twifuza yuko kino kiganiro gitangurira kiza imbere ya formation izoba mu kwezi kwa gatatu n'ibindi bikorwa bizoca bibandanya bikurikira muri uwo mugambi, kuko katanguye ari akantu gato ariko twifuza yuko coba ikintu kinini gifite impact nini gishikira abantu benshi mu gihugu c'u Burundi, gishikira abajene benshi cane cane les jeunes filles kikaminspira. Iyo formation twakoze ubwa mbere, nico gituma mvuga ko hari akantu gato mugabo gafasha, yamaze iminsi 3. Twateguye ivyo bita les modules, aho twahamagaye abantu batandukanye na twebwe turimwo abakora muri IRIS, turatanga ubumenyi. Hariho un module sur la photographie, hakaba un module sur le storytelling, hakaba un module sur la rédaction de contenu online, hagaca haba rero na module sur le leadership canke uburongozi bwiza bw'abakenyezi bw'abigeme. Tube turaretse n'abakenyezi kuko twagomba cane cane kuvugisha, twagomba cane cane guha ubwo bumenyi abigeme bakiri mu mashuri, babandi dutoramwo abaderege muri universite, babandi bukumbure bari muhira muri kano kanya batarashobora kwidesida neza ico bashobora kuba mu buzima, kugira ngo bashobore kubona neza ati ndashaka gukoresha internet kugira ngo shobore kuronka shobore gushikana ijwi ryanje kure, shobore no kugira ico mpinduye mu kibano, kumbure na jewe ndaronkere nico nshobora gushira ku mufuko kwa. Merci. Ako kanyuma niko kari keza cyane. Ako kanyuma nyine hagiyemwe akantu ko gushaka ku mufuko, ça devient très intéressant. Ukunda amafaranga. Utayakunda guys. Okay. So uhejeje kuvuga yuko mwarakene mushaka yuko abakobwa biga ivyo vyose kugira ngo bamenye ingene bitora mu buzima, bamenye ingene biorienta, et en même temps kugira ngo b'impacte leur communauté. Ok, kumenya ingene biorienta, ça on comprend, d'accord, mais kugira ngo mwiyumvire yuko ivyo bintu bikoresha pour la communauté, why mwashyizeho ako jambo kanyuma pour la communauté, why? Kubera ko umuntu abaho ari kumwe n'abandi, umuntu aba mu kibano, urafise aho wavukiye, urafise umuryango, inyuma y'umuryango urafise aho wiga ishure, naho utoba wiga urafise aho utonda ku kazi, naho utonda ku kazi naho uba wirirwa muhira, hajya muhira nyene hari ababanyi, nico gituma habaho n'indongozi abo bita abanyumbakumi n'abandi. Rero kubera ko ugiye kuraba mu biharuro, sinona vyinjiramo muno mwanya ntavyo mfise, ugiye kubiraba mu biharuro uzosanga abakenyezi mu burongozi ari bake, uzosanga n'abakenyezi kumbure banafata ijambo mu kibano, ivyo si bishasha, abantu bose barabimenyereye, ni bake. Rero twiyumviriye ingene umukenyezi yoreka kubaho muri communauté commune figurante, bisigura umuntu ari ngaho kugira ngo bamufatire ingingo, ahubwo we nyene ubwiwe akaba umuntu ashobora gutanga iciyumviro c'ingene abona ibintu vyogenda, agaha n'umurongo n'abandi mu gihe uwo murongo woba ari wo ubereye. Ariko rero kugira ngo ushobore gutanga umurongo ubereye aho ubaye canke aho ukora, ubanza kuronka ubumenyi. Udafise ubwo bumenyi, ivyo uvuga vyose ntibizoba biri bifise ubureme, ntibizoba biri appuyé par ibiharuro canke ubumenyi scientifique, uzovugira mu kirere. Ico gituma twiyumviriye ati okay, umukenyezi canke une jeune fille yiga mu université ni gute yomenya neza gukoresha l'internet, akamenya kandi gukoresha neza, no, akamenya kandi n'ico akwiye kuvuga mu kibano. Nivyo. Yeah, okay. Bon, sinzi ko ari je ndiko ndavyinterprete ukuntu mugabo uravuze yuko
ouais, kuvuga imvukosha Internet, ces temps-ci, il a été surtout pour les jeunes demoiselles. On le dira pas suffisamment. Mugabo rero, ako kantu uvuze yuko uca uvuga ibintu biri mu kirere, ibintu bidafise fondement, bitari appuyé. Est-ce que muri iyo formation mwatanga ko duzi neza yuko aba content creators bo mu Burundi asigaye ari benshi cyane, abantu bakubwira ama vlog ati jana nanje, abantu bakubwira ati basha uno munsi nagiye muri salon de coiffure, nagiye hanaha, basigaye ari benshi cyane. So muri iyo monde où tout le monde est en train de faire la même chose, muri iyo monde où tout le monde ashaka kuba umu content creator, mugabo kuba umu content creator acayigana babandi bandi nakaragize vlog, so maybe that's what it means. Nico bisigura kuba umu content creator, kuba umuntu akrea contenu kuri internet, ni kugira ama vlog, ni gutwara abantu kuja muri salon de coiffure, gutwara abantu kugura impuzu, right? Est-ce que muri iyo formation mwatanze il y avait ako kabijya kuko babwiye c'est pas la même chose, peut-être akora co kimwe tu canke mubigisha ingene babikora neza? Quand tu dis kugira appui, ibintu uvuga bigire appui, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que ushatse kutubwira bigire appui dans le sens ya umenye yuko ivyo uriko uragira, umenye impact yavyo, canke ni ubikore uzi ivyo uriko urakora? Naho nyene uhereje kubikora uzi impact yavyo kandi ubikore uzi igituma uriko urabikora, kubera ko we are not judging. Nta muntu n'umwe turiko turajusha ngo ukora content yo gutumirira abantu kuja gufungura muri restaurant kanaka. Bijya navyo nyene ni content kandi irafasha abantu benshi, n'uyikora kwanza iramufasha kubera ko iramwinjiriza agashobora kuronka agafaranga. Umwigeme wese yoshobora gufata micro, agafata iyo telefone yiwe, agacrea content, hama à la fin de la journée bikamwinjiriza, that will be good. Ico ni ciza, ni sawa kandi turacemera. Mugabo aussi hariho un autre niveau dutegerezwa gushikako, un niveau où ababikora bumva yuko ils ont un message spécial à donner, parce que umukobwa ntibazoguma bamu resume sur kwisiga, kumota neza, gusa neza. Ya plus que ça, hariho kuba la voix yereka umurongo abandi ati turi dans une société dukeneye yuko hahinduka ibi, tubikora gute? Rero izo module zari specifique muri sense yuko zarerekana the how bikorwa gute, but zikerekana also the what, ni ikihe kintu ukeneye gushikiriza, ukeneye kuvuga. Mugabo osi zarerekana osi the when, kubera ko société ducamo ica mu bihe bitandukanye. Par exemple duheruka kuva mu matora 2027, tuzoja mu yandi matora, donc ni icushikiriza kirafise impact kiza kugira par rapport y'igihe tugezemo. Kuvuga yuko donc uza gupublia iyo contenu, si c'est une femme, abikore abizi impamvu ariko arabikora. Vyari ivyo, mugabo aussi twaca twintegramo aussi ikintu kijanye na kwevalua, kumenya, kugira suivi evaluation, suivi ya message ngira. Avec les réseaux sociaux urashobora kumenya ati nshikira abantu banga, abo bantu baba mu gihugu ikihe, baba mu gisagara ikihe, ivyo mvuga bishikira abahungu canke abakobwa kurusha, bishikira abo mu gisagara canke abaruguru kurusha. Rero nico cari mu bintu twigishije. Nuko ivyo vyose mu minsi 3, mugabo ubu kuri edition ikurikira dushaka yuko tuzofata umwanya ukwiye. Wow, bon, je sens que ça va être intéressant. Ku bantu twumva turi intéressé, dès que barungitse Google Form tuzobabwira bashe, don't worry, tuzobaturinga nimuzosiba, don't worry. Hanyuma mwavuze ikintu ca leadership féminin.
nukuri vraiment nimba hari sije iri trendy cyane asha iri ku kibuga ni leadership féminin mbega Iris News nakaye kabijya ije gushiramwo en tant que Iris News ni cyahe kintu akoga plus ka Iris News muri leadership féminin ije izana nakaye ico kibazo abantu benshi barakitubajije ngo leadership féminin ngo bigezweho ngo mubikoze kubera bigezweho. D'abord ico nocishura mu mice ibiri. D'abord ikintu kigezweho c'est que haba hariho un besoin kigegwaho kubera ko iyo offre irréponda à la demande itariho offre ntibaho. Ça c'est de l'économie mugabo no mu buzima busanzwe niko bigenda. Nimba uno munsi abantu bose bariko bavuga leadership féminin c'est parce que la société réclame ça, parce que vyarabonetse yuko atayihari. Genre hariho intambamye kuri leadership féminin. Ico ni cyambe. Ica kabiri kijanye n'akabijya dufise nuko d'abord nitugenda gufata beaucoup plus babakenyezi babandi bari muri vie active kuko bajya nimba ari ico bashikako baramaze kugishikako. Vyonagora yuko umuntu yaramaze kugera hageze nimba ari heza canke habi umukosora ukamukurayo canke ukamuha ubumenyi bushasha buzoja kumuhindura. Twebwe dusiba beaucoup plus nabivuze abajoni bari mu université hamwe n'abajya abandi babahejeje je vais dire abashomera mugabo hariho n'ushobora kuba ari hagiheza canke afise akandi kazi. Rero kugira ngo dukureho iyo flou twace tuvuga yuko dufatira ku myaka 20 jusqu'à 28 ans. Rero nakabijya muri sense yuko twibaza yuko hakute bahora bivuga mu kirundi ngo umuntu ngo ushaka ngo igiti kigororwa kikiri gito. On va dire yuko umuntu mu bisanzwe twari dukwiye kuja mu mashuri yo muri secondaire mugabo ikibazo nuko les sujets tuvuga on n'est pas sûr yuko les élèves bo muri secondaire bozikapta facilement vyoroshe, ariko twaciye twiyumviye yuko twafatira ku iyo tranche d'âge généralement iba irimo abanyeshuri bari mu makaminuza. Nico gituma turiko turakorana na wewe je pense ko nawe uri mu étudiant ko tabibabwiye ivyo navyo. Iyo ni detail tuzovuga mu kiganiro gikurikira. Ni detail tuzovuga mu kiganiro gikurikira. Muga tukiri ngaho. Iyi émission yabaye organisée na Iris News ariwe le directeur. So utubwire Iris News ifise intérêt iyahe mu guforma aba jeunes demoiselles hama muhejeje kubaforma muce mubata dans ce monde de charognard et tout muce mubarekura uko nyine ati genda muzokurira imbere canke bice bigenda gute? Hariyo un accompagnement hama yo accompagnement genda gute? How can we be sure yuko ibyo bintu duhawe bice bihera mu nzira canke bizobandanya? Alors ikiryoshe nuko muri Iris na culture d'officier kuvuga amasigara cicaro on essaye yuko we walk our talk like bakunda kubivuga mu Congereza. Ico twiyemeje turagishitsa. Iyo abo twakoresheje formation za mbere nabivuze yuko igituma twatunganije iyo formation c'était d'abord yuko twabona yuko muri Iris abigeme turonka nubwo baba bafise ubumenyi nta confidence bafise. Rero bazanye muri structure muri boîte iwacu ni hahandi après 3 mois stage yabiheze twari dufise tendance yuko duca tubarungika ati mugende mugabo cette fois-ci abo turiko turakorana twaciye tuvuga ati reka tubanze tubagirishe formation izotuma izoreponda kuri za ngorane za self confidence bafise kuko izozifatira ku kubura ubumenyi buhagije bukwiye bufatitse. Rero abo twaformye duhereje kubaforma twaciye tubaha une petite évaluation. Turavuga ati mwigabure mu migwi, harabize le design, harabize la photographie, harabize rédaction et storytelling. Tuza tuvuga ati abo rero tugomba dutoremwo abo tuzana gukora muri Iris, abo duha stage. Twarahaye stage batatu
babiri stage zabo zaraheze turacasigaranye n'umwe qui est employé permanent donc intéressant donc duha tumenye amashoga yacu tumenye neza yuko umuntu wese adoza muri formation wowe uri better Yeah. nimba actually you know Ouais. uzoronka akazi Yeah, Okay. yeah, that's for Bon. sure. Yeah. urakoze cyane tuzobikwibutsa nibaza Neza yuko rwose. niwaza kutubwira ibya Google Form muri Mars tuzoca tukubwira ati remember Yeah. waratwemereye akazi Ego. tubitoye good faisons un petit récap sur ce qu'on vient de dire en ces quelques minutes kuko ndabona yuko umwanya uragiye nkuko notre invité enfin uno munsi si n'umu invité rega n'umuco-host aho bigeze welcome back w'umuco-présentateur mu nyuma azogaruka ari umuhost ntimugire ubwoba tuzomubaza I do not want to take your seat guma ngaho wicaye aho hene d'accord so un petit récap sur ce qu'on vient de dire. She Knows, une émission, il est là pour to empower women, girls and ladies, to empower ni gushoboza abigeme, gushoboza aba demoiselles bari mu makaminuza canke bahejeje nkuko yabivuze tranche d'âge ni 20-28 ans mugabo nawe nimba uyirenza uri intéressé ntugire ubwoba hama nawe nimba utayikwiza mugabo wumva umenga aya masuje arakwanteresa ntugire ubwoba écoute uzomenyera imbere uzoshika kugera kuri iyo myaka uri you will know uzobizi right hanyuma ikindi naco twumvise yuko Iris News a créé une émission après la première édition. Il y a formation yitwa She Knows. Il y a formation ikaba yaramuye abigeme 21 si je ne me trompe pas. Abo muri abo bigeme 21 hakaba harimo 3 baronse stage professionnel muri Iris News. Bakaba mu ma module baproposije barigishije photographie barigishije design barigishije rédaction y'ama article kwandika ibisomwa canke inkuru voilà kwandika inkuru iri intéressant kwandika inkuru iri actualisé ntaguciyemo kubera ko biba bikenewe hari ibintu byinshi tugenda turacamo aho tubaye par exemple abantu biga nko muri université urashobora kubona une injustice umuntu arenganijwe kuri kaminuza ugasanga uravyanditseko ugasanga birahindutse uwo muntu aratunganirijwe cyangwa ugasanga aho tubaye hateye umwuzurira urashobora gufata telefone yawe ukandika ukamenyesha abantu ati hari ikibazo ngaha n'aha assistance s'il vous rero ni twashatse yuko umuntu ataguma yitinya cyangwa umuntu atani avyandika azavyandike azicakora avec responsabilité. Voilà. Yeah. Donc nkuko bivuze ni ivyo vyose c'est pas juste umenye ingene bandika kugira ngo wandike c'est pas umenye ingene uvuga kugira ngo uvuge canke umenye ingene bafotora kugira ngo ufotore ariko ni kugira ngo ugire impact ugize muri societe ni kugira ngo ugize icumariye aho ubaye abo mukorana abo mubana abo abari autour de toi. Hama ikindi naco twagarutse ko yari uko mu bintu tuzovugana cyane hazoba harimo leadership y'abigeme harimo aussi éducation financière kumenya ingene wifasha witunganya mu bijanye n'ivy'ubutunzi kugira ngo bindi bakunda kuvuga ngo abakobwa ngo bari materialiste sinavyo sinzi ko ari navyo sinzi ubivuga ko ikiwe nanje ndakubatse ndiko host rega ndafise power yo kukubatsa ubundi nawe kare wambye ndakunda amahera twabonye yuko atari ibyo sivyo donc ni kugira ngo mu kuronka tu peux pas prétendre kuba umu leader alors que wewe naho nyine ntaho wigejeje mu buzima donc kuri ico nyene naguciriyemo muri histoire y'u Burundi kera bavuga yuko batira umuntu afise ijambo muga afise n'uburyo
urya aba umushinga ntahe n'umuntu aba yifashe rero nkuko ariko arabivuga ntiwavuga yuko umu leader ntuzoja imbere y'abandi bigeme uriko urabereka umurongo bategerezwa gufata mu by'ubuzima kandi ukenye atacu ufise rero kugira ngo abakobwa ntibagume muri eta d'indigence canke eta yo kwama bariko barasaba iki on va essayer yo kuronka ababishitseko abandi bigeme nkabo babishitseko kugira ngo bashobore kuza kubaha ubumenyi bwo kwitunganya. Thank you very much. Nibaze ko twazungurutse tout le sujet, twagerageje kuvuga everything. Akantu no kongera ko pour la fin ni muri no émission, on va pas juste kuvuga, ituzoza ngaha ngo tuvuge gusa, ariko tuzobahamagarira abatumire, tuze turababaza ibibazo biri important, nkuko yabivuze na Jendo umunyeshuri. Donc, et aussi, ntashatse kwitera amashurwe ndi umu leader. Derek. Donc, nukurondera abantu dushobora kurondera kinyisho, abantu tubona yuko bashobora kutwaporta de la lumière, bashobora kutwereka iyo nzira nkuko barakora bivuga kugira ngo natwe dushobore kuimpacta ahantu tuzoba turi. On a beaucoup de femmes, beaucoup d'exemples y'abagore bafise aho bigejeje muri buno buzima, batanguye ama business yabo kandi bameze neza, atari vya bindi bagira ama stereotype ngo naka ngo aronse popularité ngo azoba akora ibi n'ibi. Donc ntimugire ubwoba, ntituzoba turi ngaho pour parler seulement, ariko tuzobazanira abantu bafise aho bigejeje kugira ngo bagire ico baduha, bagire ico badutekerera, tugire n'ico tumenye. Yeah. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup à tout le monde. Akajambo kanyuma ga co-host wacu. Akajambo kanyuma nuko no kwibutsa ko ikiganiro kizohora kiba chaque samedi do 15h à 15h30 mugabo kizohora gisubiramwo kuwa Mungu kuva 14h gushika 14h30. Ya mudukurikire bandugu, mudukurikire no kuma platform ya Indundi Culture. Turafise YouTube, turafise mail, turafise Facebook, Instagram, no kuri X hariko Indundi Culture. Search no kuri Iris News, ntimutwibagire. Turafise ama platform muzo dukurikirana ko iyi emission murashobora kuyihotora kuri YouTube ya Indundi Culture canke yitwa Indundi TV actually, and no kuri platform za Iris News murashobora kuyihotorako. Tubifuriza umugoroba mwiza, twaryohewe kubana namwe. Turabibutsa ko turi kuri Radio Indundi Culture, l'âme du peuple 88.2 MHz. Mugire umunsi mwiza, turabakunda cyane. Bon, ni weekend, donc mu shining guys. Abahungu n'abakobwa bien sûr. Merci.